Ndabaramukije bakunzi ba BM4 News mwebwe mwese mutahengeshanya kudukurikirana mu gatondo cyangwa kumugoroba. Ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi kaka gatondo kigenekerezo rya 9 ukwezi no kwa kane umwaka wa 2026. Turagarutse kandi ku mutekano w'akarere ndetse nibiba biriko birabera mu karere k'ibiyaga binini muri kano gatondo. Mu nkundire turaza kwibanda cyane ku bijanye na genocide yabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1994. Abantu benshi ndazi yuko mukeneye kumenya eske ninde yakoze genocide, mbega genocide kugira ibe byagenze gute, vyifashe gute. Kano kanya niyo mpamvu nazanye umuhinga mwakuze cyane mu sobanuro bugiye butandukanye no sundi ni Babi Sheney. Muzi yuko yabagijeho ibiganiro bikomakomeye ndetse abandi mukagenda munabishima. Muri kano kanya raja tubwire abakoze genocide ni bande, ndembega mu kuyikora bari bagamije iki, kugeza uno munsi bacibuka genocide ku mwaka ugira 32. Turaza kurabira hamwe eske ni kubera iki kugeza uno munsi genocide ku mwaka 32 abantu bayakira gute, bimeze gute, abantu baracayishigikiye canke hari cyahindutse. Babi Sheney turaguhaye ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno munsi. Urakoze cyane. Ndabaramukize namwe. Ndazi turi mu mubabaro twese. Yego. Urupfu twibuka ukuhekugwa twahekuwe. Twarahekuwe, Burundi bwarahekuwe. Yego. Burundi nibwo bwakorewe genocide ubwa mbere. Imbere yuko mu Rwanda ihaba. Imbere yuko abanyarwanda barira, abarundi nibo baritse. Mu buryo ubuhe? Ya rero ivyo turabiseka ko. Ego. Zenda bivuga ukundi kandi size ndumwe. Ahubwo nigitangaza. Na numvise abarundi babaye mugabo ntibavuga wabari kubisi. Nyomba rugutinya nyomba iki ntavyonze, ariko zenda bivuga uko biri kandi hariho na mapreve. Avyemeza. Hariho na mapreve avyemeza n'uwabikoze. Urumva? Rero nimba rukurira turi rukundi. Turire turyoza, turire turihisa, pana kurira gukomera amaso waduhekuye. Haya ndibaza ko bakomeye amaso wahekuye Burundi. Sinemera kuko Burundi yaba parlement ya Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Guverinoma yarize nyakurize ntavyonze. Nimumfate nka gastoze ndaza kwisigura. Uravyumva? Yego. Sizira so kimwe na guverinoma y'u Burundi canke parlement y'u Burundi oya. Ndi rukundi kuntu. Yego. Kandi umunsi barize nguko ndira mu Rwanda hazoba yindi mvugo. Nuko Babi Sheney twinjira mu kiganiro cacu nyezina. Kuri uno munsi ndashaka ndazi yuko uri mu babonye byinshi ndetse no mu bakurikiraniye hafi bijanye n'umutekano w'akarere cyane cyane imibereho y'ibihugu cyane cyane igihugu cy'u Rwanda, Kongo ndetse no Burundi. Turashaka kumenya imvo n'imvano ya genocide. Mbega genocide byari bimeze gute, byagenze gute, ni bande bayikoze, eske bayikoze bagamije iki? Genocide yakorewe Uburundi yarizize abarundi, abanyarwanda batararira. Ego. Uburundi bwamye mu mahoro nkuko twama tupfira mu abandi, niko vyagenze. Uburundi bwari buvuye kuza gufasha Ego
amahoro, sinyatire y'amahoro muri Arusha. ego Rero umwasi w'amahoro amaze kubona ati nihaza demokarasi mu Rwanda sinzosika ku butegetsi kuko mva muri minorite, tubivuga ukuri. ego Yabwiza kurondera ikintu kimusikana ku butegetsi byase bikunze, urabyumva? Rero akaprofita ya profisiki Burundi izo gihe nta ndege bwari bufise. Perezida w'Uburundi yinze indege yarimo Habyarimana yaje gusinya amahoro. Aheze kwemera ati nta bwoko bumwe tugiye gutwara, tuzotwara twese cyane ego mugabo umwasi ico gihe FPR Kagame abonye yuko muri demokarasi Kagame ntacyo yoroka bwiza kumwiza kugira ngo ahaze ku ngufu byase bikunze. ego Yakoze iki? Niwe yatanguze genocide clé, genocide wakoze sifle. Nyere genocide ni Kagame niwe yakoze genocide. Wibaza yise abakristo babiri cyari barabarasa. Hariho na preve yemera ati ndakabitsa kuko sinarisizwe security yabo. ego niko yavuze. Iyo video uyirenze ko twandiye kuvuga yari gutangwa nivyo Kagame yivugiye ko bumva amajwi ati ndakabitsa ko nabo nyine bari kugize kandi nta justice izohaba ego kuko nari imaze imyaka 30 hanze kugira ngo nze gutwara izo gupfa. Reka president w'Uburundi we yakimuna imyaka 30 hanze mu Rwanda wewe ego kugira ngo yari umusoda, yari umusivili, yari umugronome, engineer agronome. Uratwitsira president bunye musutako ukurikiza no kwitsaba iwanyu kugira ngo abo muzananye bagakwa amaparcelle mu Rwanda ego baronke. Hari umugronome yabafashe abakora na Silas witwa Silas yitwa Ndeka. Umuntu witwa Silas yakora ku direction de Pegeto, yakora kuri agriculture ko CPO yari mu directeur general. Nawe Silas yari mu directeur general wa ya Nduzan Defense de Pegeto. Umuntu yitwa Veniste Mugera yari agronome. Buyoya niwe yakora na Buyoya niwe yakora ibintu byose kugira ngo bafatikaye n'inkotanyi zinzira mu Rwanda. Urazi ko yavuye mu Rwanda, yavuye mu Burundi mugabo umuntu wese yobaki hari yaba yarazi Veniste Munyerangwe. Veniste Munyerangwe uze kumubaza ku bantu bakora kuri Zabu barazi iyo story y'umuntu yitwa Veniste Munyerangwe. Yari umunyarwanda ego yari yahungiye mu Burundi. Uravyumva? Kagame yaramuhiriye. Uravyumva? ndakumva cyane. Yaramuhiriye neza kuko ntiyashaka kuko iyo histoire kuko yarazi ingene yapfuye, ingene yaraswe n'ibindi yarazi kuko yaramukoresheje. Uzi wibaza ngo Veniste Munyerangwe directeur wewe general we yarabaye president kandi nawe waje gufata ubutegetsi bundi uje mu Rwanda byase bikunze ntiyari kumureka kati umuntu kwazi umuntu yise nawe yene yaramwise kandi ari umunyarwanda nawe yarakoranye na kugira ngo basike ubundi uje ku butegetsi yariya ego Uburundi bwamenyetse ku banyarwanda. Wese wibaza impunzi za represent Burundi yahanze ugasanga n'abantu uruze muri Tokyo batuye mu bindi bihugu mu bintu byerekeye agriculture. Uravyumva? Yari directeur yarakomeye cyane. Uyasigara interim naduze wa Silas. Ari ni izina yitwa Silas, directeur Silas. Niko yitwa. Nase kwibwiye ndetse nabagwita. Urumva? Eske mu Rwanda wabone direction generale ya agriculture yoboneka nibarabara ndakubura pe. Rero genocide yo mu Rwanda yakorewe abarundi, ni genocide yakorewe abarundi ntabwo yita abatutsi kuko niyo yabitanguye. Niyo bavuga ati genocide yakorewe abarundi n'abatutsi kuko imbere y'abatutsi bapfa mu Rwanda hapfuye Burundi. Ego kandi Burundi urazi ko yari umutu kandi yarakiri umutu yari umutu yari umuperezida w'abarundi
rw'abatutsi abatwa n'abahutu n'abanyamahanga babayo kuko perezida wabo yari Cyprien Ntaryamira ntiyagize ati bari mu kiriyo cyo mu perezida wabaye kwica tukiri kurira ubundi bahezeze kwica atayica uwundi nawe ivyo abarundi barira ngo turi kurira jenoside kwibuka urupfu rwa Cyprien Ntaryamira no kwibuka uwaduhiye tubaza amaraso guverinoma y'Uburundi nyuma ari igitumire perezida Neva abwiza guca imbere ubu nta soni tumubwira urabona ko Kagame yaduhetse Skofi abandi baravuga ati yaragiye gukora jenoside mu Rwanda urumva ntazimbera akavuga ati turi amaraso mu perezida wacu kuko u Rwanda imbere y'aho turira imbere y'aho abatutsi bapfa ufite abahekuwe nibo bahekuye kwanza Burundi cyane gose video ni irenge kuyerekana Europa yavuze ati nta justice izohaba ntibishoboka kuko iyo ndabica ndari kuguma ndi munsi kandi kaze gutwara n'abandi Kagame natwara n'abandi ntibishoboka arazi kuko demokarasi we ntiyemera demokarasi abantu barapfa cyo gituma ubona banduze umadamu Ruze Ingabire Victoire Ingabire bazopfira yari kwemera banduze umukobwa avuga yakitabona agakobwa uretse kwiga gufata umuntu akakobwa ngo nakagore wa mukobwa wantuze uyaheruka gupfa Ruze aremwe kurinda umukobwa w'umunyarwandakazi yari muri opposition abantu baramuzi neza nawe nzi uravyumva mwaka kagore ka Victoire Ingabire mukazotsahe uravyumva we yarabonye ko yise perezida umwe gusa ni perezida yise urabenze aba perezida betse kwisi wewe yise umwami w'u Rwanda Kagame yise perezida w'u Burundi oya ntahanze yise perezida wo mu Rwanda ntahanze amaraso yise Kabira Museveni Kabira wese umuntu agutuma aragutuma kuko yatumye baci wewe Kristo yaci wewe aratuma muhungu wawe gukwice niko akora inzoka mbi urabona nyine yakuye Kabira uko yari muhungu we ndovuro yamukeho unuzemo ndangindoze yari muhungu we ubure niwe yasubizeho gutwaye ubutegetsi kandi n'abandi bose bashaka kuza gukura ubutegetsi muri Kinshasa nikaze nzobafasha mbega ni Kinshasa gusa mugira tazi umuntu wese asakuze ubutegetsi mu Burundi azomu inzira kuko kuva Kongo isinya ubumwe n'Uburundi yiyemeza tukataka Kongo zobatatse Burundi ukataka Burundi zobatatse Kongo niwe munsi Kagame yavuze tukira mahasa rero uza kwinjira muri Kongo aramusigikiye uza kwinjira mu Burundi aramusigikiye pardon usubire kuvuga ibyo urupfu rwa Cyprien Ntaryamira mutavuze uwabahekuye wata genocide ni ya Kagame niwe yayitangutse aze kuexplica video yiwe wenyine nzira kugora Kagame arica akiyorobeka mu nyuma akisohora yavuze ngo ntari muri Kongo mu baremera aravuga ati cyagenda aravyase ketsa cy'umujournaliste wa CNN yambaza ati n'abasoda muri Kongo tuga tavyutse kuko nashoke ngo twase bari kunzira mu butabera ariko turakorana nabo turakorana kabisa none umuragiza ati ivyo gukura ingamba mbega ingamba nigera zisobanuye harimo amabunduki harimo amasoda harimo amatelefone harimo ibyo ari byo byose amabombe nta na kimwe nkura muri Kongo uravyumva nta na kimwe nkura muri Kongo rero nimba kugwa uko uruzira mu Rwanda Burundi ukaba uri mu Rwanda kubereke inzoka mwibaza ko kwirobiya imbeba inzoka ni imbeba uravyumva niba imbeba pe yamari inzoka uravyumva no kuvuga Kagame ko ari uravyumva niwe nyene genocide ni cyimuco kisamuhaye urumva
Ego. iki aribuka isamuhaye pouvoir ko ari amaraso y'abantu yaseze, amaraso ya perezida w'u Burundi niyo yamudukize. Burya no mukafiri hambaye, kafiri hambaye setani. Urumva Uburundi bwaramureze perezida ngiye guverinoma y'Uburundi yararonse giturire, ari nimuzosubira kuvuga ibya genocide y'ubu perezida wanyu. Uravyumva bakatsabe kuko nta n'umuzi n'umwe nimva avuga ati watwikiye ni naka. Uravyumva arakwiye kuvuga, uravyumva mbega vyo ararengana akavuga ngo urumva aza kuvuga bakudeta akavuga ibiki. Uravyumva neza ngo baza kudweko uwakwese perezida kutavuga. Mbega perezida general neva turagukunda akitse kwakira nuko utavuga watwitse agronome wacu kandi nawe uri umurimyi gukunda uburimyi. Uravyumva ego akunda uburimyi tangura kurivuga ati genocide ni ya Kagame yayitanguze ayitanguza igitero kandi aravyemeza avuga ati ndakabitsa kuko sinari security yabo nari imaze imyaka 30 ni mu buhungiro. Uwo niwo arizwa na Jean-Luc Wadoze Habyarimana mu Habyarimana wakikinza sa nawe amaze imyaka 30 arazi ibyo yakoze amaze imyaka 30 hanze nivyo atinya ngo Jean-Luc nabona uyo bikora. Uravyumva sese uvuga fise umubabaro w'umagronome yishe no kumva watanguze genocide ari wo bakomera amase bafeta iminsi yose bagirira fete ko bari kwibuka ngo ni icunamo. Mbega babishene ngo tuzorinda tupfa ngo tuzobikome nizobabari ngo barasi wasese mu Burundi. Turenye Kagame turenye parce que tu as versé le sang d'un agronome. Mbega babishene mbega mu gihugu cy'u Rwanda ko mu gihe c'icunamo bavuye ko bari kwaribuka abatutsi baguye muri genocide nibo baba barapfuye bonyene canke hari impamvu ariko barabigira uko nguko? Oya none ndakubwira ati unyene genocide umukuru w'umujenoside watanguze genocide ariyo yamusikanye itegetse ni Kagame kandi aravyiyemeza wenyene. Iyo video uyirenze ko tubanze tuyumvise twese iri mu Cyongereza n'umujournaliste w'Umufaransa. Uravyumva ntabwo ari gukubitwa ni ari gukora iki. Uravyumva nkuko yiyemerewe wenyene ko ari muri Kongo ko aza gufasha abantu baza kuza kwitsa Kongo n'u Burundi. Uravyumva niko nyene yavyemeye. Abarundi nabo yabikubiganya ko genocide ni y'abatutsi yakorewe watu no genocide yakorewe genocide yakorewe ariko babishene imiryango ari imiryango cyane. Ugerageje kumviriza kuranze umunsi wa ndafata ndari kuvugana n'uzi toyi waduze wasipiye Garyamira. Ego uramumva yitwa Ntuze Lambert. Uramuzi mwese urasika mu Burundi. Ndamwankiritse kuko nari umunsi n'umagira ikiganiro akavuga ati Kagame yarambekuye ndabivuga na gatoyi nari umunsi n'umwe ndamubwira ati mbega warakiriye igiturire nawe nimba abantu icyo bakiriye igiturire ba nkuru nziza. Urumva niba hakiriye igiturire nimba senedere yakiriye igiturire kitisubira wabitse perezida niba bivuge ariko bareke kwibuka amatariki bazi wayatangutse watangutse ayo matariki ya genocide. Muri genocide ni Paul Kagame twita Paul Kagame. Ego sanguinaire Paul Kagame kinywa amaraso n'uyo. C'est celui qui a commencé le génocide a amené au pouvoir. Mbega kuba uno munsi baca bayifatira igihe bakayibuka kandi abenshi bagatanga ubuhamya kuba ari kugira ngo bayironovere bushasha cyane. Ubuhamya bavuga niba bategeka ngo ni mwibukuko. Urabyumva narekura abantu bavuga ko genocide yagenze. Ego yayitanguze mu Rwanda arayikwikiza ayisirikiveho sira kuri YouTube kuri ntuze kugenda kuri YouTube wandike massacre de Kibeho urabyo Kagame yakoze Kibeho naho mu Rwanda nyene
uravyumva ego je te préviens kuko utasubiye kurya urazakurira uravyumva aho rero yari yaza mu kivyo yakoreye muri Nord Kivu aritsa agaturira aritsa agaturira urumva ubu niwe Kagame bamuribuka genocide ya Kagame vraiment nimuvuge titwibutse watwitsiye ivyo ni sawa aba muri kwibuka noze urupfu rwa Cyprien kubera iki ni mwibuka wabisi abarundi bimeze gute uratinya uwise perezida Cyprien Ntaryamira ni Paul Kagame musire ku iyo video nimba abanduza abajya gusekwa mu Rwanda baza kudisikita tututse basobonera iyo video iyo ndege itagwa tukicwa ngo FPR no ni Kagame niwe yayimanuye uravyumva bose barayivuga kinza iyo video hanyuma tuze tuganire twese tuvuga ivy'iyo video abarundi mureke kuwiba